Ikaze ni kuri mwebwe mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi zimwe mu ngingo nkuru ziyagize n'izi zikurikira ugukorera hamwe kw'ibihugu byo muri Afrika yo hagati bigize umuryango wa CAC ngo vyotuma abanyagihugu bo muri ivyo bihugu baronka internet imeze neza ni bimwe mu vyashitsweko mu nama yahuje ibihugu vyo muri ako karere i Bujumbura kuvyerekeye umuhora wo guhanahana amakuru internet. Imyiteguro yihiganwa ry'abanyamuziki Isanganiro Award ku nshuro yaryo ya 14 igeze mu gice ca kabiri cirangiza kijanye no kwegeranya indirimbo zizoja mu higanwa. Bertier Mugiraneza umukuru w'umugwi utegura iryo higanwa kaza kutubwira muri ano makuru n'ibindi biriko birakogwa ni mukanya isasi. Ndasuye kubaramutsa ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo ribona ko Burundi atakunguko uzoronka mu burongozi bw'umuryango umwe bwa Afrika ngo kuko Afrika ihanzwe n'ibibazo vyinshi vyananiranye gutorega umuti nivyashikirijwe na Faustin Ndikumana harongo iryo shirahamwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane asaba umukuru w'igihugu kubanza gutorera umuti ibibazo bihanze Burundi. Burundi bwaraye buramukiwe gutwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ico gikorwa rero nta kigaye iciza ariko ni ikintu gisanzwe nk'ibindi. Kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ni ikintu gisanzwe igihe uri gihugu kigize uwo muryango. Kuko kurongora umuryango umwe bwa Afrika ni ugukurakuranwa ku gihugu bayita presidence tournante. Igihugu kiraramukirwa. Nta kintu rero Burundi bwakoze gitangaje kuko nibwo bwari n'ubunagisigaye bwonyene no muri aka karere butararongora iryo shirahamwe. Rero si ibintu by'igitangaza yemwe nuko abanyepolitiki bo bashaka birondera inyungu zihambaye mu bintu ngo ni ibintu byikomeye vyabaye ko ngo ni ibintu bisanzwe mu Burundi wese ahuri kore gusa nk'ibindi bihugu gusa iyo presidence umuntu ayirangure neza. Hanyuma ikindi naco nuko Afrika nayo nyene ubwayo Afrika yisanganywe ibibazo nayo nyene urabona Afrika uko imeze ibibazo ifise ubukene bubarizwa muri Afrika gusumba ibihugu n'ibindi bigabane y'isi. Ingwano kamwana wa mama igiturire fuite de cerveau no kuvuga incabwenge zivida zigenda mu bindi bihugu ivyo ni ibintu no mu Burundi turabibona ivyo agateye akazi na muntu iterabwoba mu jihadiste ari muri Afrika occidentale ni ibintu byo kusanga tubana gusa dushobora atamahinguro manini aza mu bihugu byacu muri Afrika hamwe two rukunduko ugasanga tuguma tutwara ubutare hanze ngo turabushoye turondera kugura ibintu byose bihingurwa tubikura hanze. Hiyo yose ni limite ibijanye n'intwaro rusangi muri Afrika muraza aho bigeze n'amakudeta yaragarutse umengo n'abatogwa bibagira n'intwaro rusangi ivuga n'imatsi igana kamara maza muri Afrika. Rero n'ibintu bigaragara habe kindi naco nuko tubona Union Africaine n'ikintu igini ngwana ifise uburyo ibihugu byinshi usanga bitatanga amakotizasiyo ugasanga bifise indarane amahera ibiji koresha ugasanga birabuze igoma yiruka kurondera ababayere hanze ibihugu 54 bya bine ngo tse kurondera ababayere hanze kamaro n'ikindi rero cyo n'ibyo bibazo dufise bibananira guhangana navyo kubyo Union Africaine ishobora kuba ihuriro ryotuma izi ngorane bazicarira ku rwego rwa kontina kugira habe ico bita amahinduka aboneka revolution ziboneka. Umuperezida arongoye Union Africaine igihugu cy'ikirongo ya Afrika Union Africaine ingenda kura indani madosha ngombe kibaye extraordinaire suko uperezida Union Africaine ngo abanyamitahe ngo bacabaza bariruka ngo gukora abanyamitahe ntibihuye n'ivya politique bya Union Africaine barafise ibyo baraba kuzana imitahe mu gihugu y'u Burundi baramuke ni representative na Africaine mugabo haro n'ibihugu byose bishaka kwivugira biti byo vyati twe turavye ibiduhanzare ntiyeri ayo gutwara amayini y'Africaine bamunatubangiriye.
Ibihugu vyo muri Afrika yo hagati bihurikiye mu muryango CEEAC bihamagarirwa gukorera hamwe kugira ngo abanyagihugu b'ivyo bihugu baronke internet imeze neza. Ivyo ni bimwe mu vyashitsweko mu nama yasozerewe Bujumbura kuri wa gatatu yahuje ibihugu vyo muri ako karere kuvyerekeye umuhora wo guhanahana amakuru nk'uko tubibwirwa na Sheila Irambona. Ku munsi wa nyuma w'iryo huriro abafasha amajambo bagarutse kucokogwa kugira abanyagihugu bo mu bihugu bihurukiye mu muryango wa CEEAC baronke umuhora wa internet umeze neza. Abantu bakaba bamenyesheje ko hakwiye ko haboneka urubuga rukingiwe muga ko ivyo vyose bikeneye uburyo nuko amareta yokorana n'abikorera utwabo. Bakaba basavye abatwara ivyo bihugu gukora ico bashoboye cose kugira ivyo bihugu bitera imbere. Amategeko aratogwa mugabo amareta ntabishira mu ngiro. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umushikiranganje w'ubutunzi, ico dusaba nuko mwogira ico mukoze kugira Afrika itera imbere. Ugufashanya hagati y'amareta n'abikorera utwabo birakomeye. Harakenewe ko bakorana kugira ngo dushike ku bikenewe. Umushikiranganje w'ubutunzi Alandi Kumana akaba yongeye ko kugira ivyo bishoboke nuko amategeko ajana n'ibikogwa. Ico bahora abanyafrika nuko turi abambere mu gutora amategeko ariko ko bitugora kuyashira mu ngiro. Hano mu Burundi ibarabara ryitiriwe Avenue des Etats-Unis mu Kigobe ni mu gisagara ca Bujumbura rirabangamiwe n'ibinogo. Inyuma yaho risigiwe ikaburimbi rigacamwo imiduga neza atakibazo. Abarikoresha rero bakaba basaba no munsi ko ikigo ARB kijejwe amabarabara co sanura kugira uruja n'uruza bworohe muri ico kibanza. Ni nkuru tubaza Mireille Kanyange. Uvuye kuri Boulevard Mwambutsa ibarabara riva kuri Gare du Nord rija kuri Kotebu iruhande ya komisaria iraburuja n'uruza iyahora yitwa PAF niho Avenue des Etats-Unis itangurira igashikira kuri Boulevard Mwezi Gisabo riva kuri Gare du Nord rija hagati mu gisagara ca Bujumbura. Urenganye PAF gato hari binogo bikaboneka ko higeze ikaburimbo. Abakoresha iryo barabara Avenue des Etats-Unis bari bizeye ko hagiye gukogwa ngo ivyuma vyabo birahaherera. Umwe mu bataximene tuhasanze niko abivuga. Barabara nyene turica kuko nyene nk'ukuntu bari meze ibwa mbere yari kaburimbi mu nyuma bagenda kurahi kaburimbi twari twibaza abagombe barikore niho ubona ibivu biri ngaha. Rero twari turindiriye ko barikora no turacarindiriye ko barikora. Agoye imvura hoho ni bibi cyane ari gusanga uguye mu kinogo gasanga harimo ibuye gasangira konone munsi y'imodoka canke ikindi kintu nyene munsi y'imodoka gasanga nk'imodoka irapfuye. Wigiye imbere gato werekeza ikiraro kiri kukuzi bita Mivuba tuhasanze Lionel afise agafuni ariko azibira ibinogo n'ivu hamwe n'utubuye. Ikigo asonga hanabona hari ibinogo byinshi kuri iki kiraro. Ni mu nakazi mumazi guraziro kasamba gatekanda hakora ndako uwimba kansigana cyangwa igihumbi. Naguma ndahakora ko kubera haguma hanyika hatega ibeze. Gumana nasira amabuye renza ko n'umusenyi. Haraheza ngira hameze nka cyane ngumanda kuhakora. Imbere gato impande y'ishira hamwe ryo kuziganya no kugurana na Flé Microfinance haramenaguritse. Ubandanije imbere gato ubona agakaburimbo imbere y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Uko wegera imbere kandi imbere ya Cour des comptes na Cour constitutionnelle haruko eka n'imbere ya Autorité du Lac Tanganyika ntihatandukanye n'ahandi. Ushitse aho Avenue des Etats-Unis ihurira na Boulevard Mwezi Gisabo ho ibinogo vyuzuye amazi. Imiduga ihaca igenda yiyengenga. Bompi abo twavuganye kuri uyu wa kane bagasaba ikigo c'igihugu kijeje mabarabara ARB gukora iryo barabara kugira ngo borohereze uruja n'uruza. Twe turaryoherwa rero tugiye mwibarabara ryiza harimo ikaburimbi n'umukiri y'umutwaye usanga aryoherwa kubera ntagenda arice kangura. Twebyo turyohera ari nka hamwe ishizemo intege kadukorera ibarabara byo bari byiza cyane. Nuko babona ko amazina nabo boza bakagira neza kugira ngo kazengane neza. Ari uyumvira kama igihumbi sanga bibiri sanga cyane. N'umpani zandatora kubera ntabo yantumye ndashima.
ibintu bikaba biruko mu gihe hari umugambi w'igihugu wo kuzibira ibinogo byose biri mu mabarabara wiswe zero nid de poule. Ano makuru twabateguriye harabandanya imyiteguro y'ihiganwa ry'abanyamuziki Isanganiro Award ku nshuro ya 14 ngo rigeze mu gice ca kabiri cirangiza kijanye no kwegeranya indirimbo zizoja mu higanwa. Bivugwa n'umukuru w'umugwi utegura iryo higanwa Bertier Mugiraneza kamenyesha ko muri uno mwaka abaririmbyi 10 bazoshika mu gice ca nyuma bazoronswa inyigisho zijanye no guhingura umuziki bashize hamwe ibicurarangisho bigezweho n'ibikoresho kavukire. Uno munsi aho imyiteguro igeze ku bijanye no gutunganya Isanganiro Award ku nshuro ya 14 nuko muri kino gihe two turegeranya indirimbo tuzikuye kuba menyesha makuru basanzwe bakora ibijanye n'ivy'umuziki, abahinyanyuzi bizo ndirimbo ndetse n'abasanzwe bavuza iyo miziki mu mazu y'ubutambiro canke mu mwero. Rero muri kino gihe igikorwa cyo kwegeranya izo ndirimbo gisa nkaho kiko kiraja ku musozo wacu, aho ku munsi w'ejo wa gatanu izo ndirimbo zizotangazwa icese ikibiriraho biciye ku nsamirizi ndetse no kumbonesha kure vya radio television Isanganiro, abantu bagashaka kumenya indirimbo 200 ziri mu higanwa. Inyuma y'ico gikorwa hazoba ico no kwita kuzimenyekanisha cyane zikavuzwa cyane kumbonesha kure no kuri radio yacu ngaha anye, kugira ngo abantu bashobore kuzumva. Muri ico gihe hazoba ariho abahinga basanzwe bafise bazobere mu vy'umuziki bazoba kwadufasha gutora indirimbo 10 zija mu gice ca nyuma cari no higanwa Isanganiro Awards. Akabijya kuno mwaka nuko twifuza yuko abaririmbyi bazoba bashitse mu higanwa ba 10 bazoba ari muri iryo higanwa bazoronka amahugurwa ajanye n'ingene bashobora gukora imiziki yabo bakavanga n'ibikoresho kavukire ndetse n'ibikoresho bigezweho kugira ngo bashobore kuryohera umuziki wabo batibagiye bya bicurangisho kavukire vyatuma umuziki w'u Burundi ushobora kumenyekana. Mu gisata c'ubutungane naho igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose no kuriha umuryango wabuze indishi y'akababaro y'imiliyoni zishika 60 nico sentare nkuru ya Rumonge yashashe mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa gatatu yaciriye imisore 3 yo muri zone Mudende ya komine Rumonge bakaba bagiriwe n'icaha cyo gufata ku nguvu bongera barica umwigeme w'imyaka 16. N'inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Muri urwo rubanza rw'ikibiriraho rwari ko rukurikiranwa n'abantu batari bake, umwe muri iyo misore ifize hagati y'imyaka 19 na 23 yaburanye yemera icaha, mbere anagomba kweza bagenzi we babiri ko ari we wenyene yakoze icaha, abo bandi babiri baburana bahakana icaha. Ariko umushikiriza manza we yerekanye ko ahubwo n'uwavuga ko yemera icaha atari vyo, asigurira leta ko yahinduye ivyo wenyene yemeye imbere y'inyamiramabi agifatwa, kandi ko bitoshoboka ko yari wenyene mu gukora ico caha aravye uko uwo mwigeme w'imyaka 16 yishwe. Ico cuko ari umwe yakoze ico caha na sentare yarakigize kwa makenga. Inyuma yo kumviriza amasura wavuga ko yakoze icaha ari umwe ntiyashoboye kunyugwisha sentare. Mu gusozera imburano ziwe uwaserukiye parke ya Rumonge yavuze ko bose uko ari 3 abona ko bohanwa co kimwe, avuga ko bafashanije icyaha, aca basabira umunyororo w'ubuzima bwabo bwose. Urwo rubanza ruzotangazwa mu kinyamakuru ca leta kandi bashigwe mu bakoze ivyaha bitagabanirizwa umunyororo. Inyuma y'umwiherero w'abacamanza, sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yashinze ko bose uko ari 3 bahanishwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose, bongere barihe indishi y'akababaro y'imiliyoni 60 mu mafaranga y'amarundi, bagabangana ku rugero rumwe ku muryango wabuze bagiriwe n'icaha co gufata ku nguvu
nguvu mu nyuma bakica umwigeme w'imyaka 16 hisunzwe ingingo ya 95 mu gitabo ca mbere c'amategeko mpanavyaha hamwe n'ingingo z'amajana 213 n'amajana 581 zo mu gitabo ca kabiri c'amategeko mpanavyaha. Ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Mwakoze kudukurikira, mugira ibihe vyiza.